Amena mbere ndaramukije abarundi kazi kandi nkongera mpoza umuryango wa nyakubahwa ny'icubahiro Pierre Nkurunziza muri rusangi nka mpojeje n'abarundi muri rusangi. No kuvuga yuko tumaze kumva ivyo bibazo, no kuvuga yuko abarundi bahurukiye muri BDUSA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko bantumye ku buryo ushobora guhoza abarundi n'umuryango wa nyakwigendera. Ego nico gituma mbonye hano. Wa Charles mwavuze yuko muhurikiye mu muryango biri USA Burundi Diaspora in USA. Muri make nishira hamwe ry'abarundi riri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko turabona hari bikorwa bimwe mugerageza gufasha abarundi hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbega mwotubwira muri kino gihe nk'ibikorwa mwoba mwimirije canke mwoba mufitiye abarundi? Ego murakoze cyane. Icambere na mbere nuko ndetse twashoye no kugirirwa amahigwe yo gushobora gusinya mu gitabo cyo guherekeza umukuru w'igihugu, tukaba twaragiriye amahigwe yo kuhishikira ejo. Ni kuvuga yuko BDUSA nkuko musanzwe muyizi nuko muzi ikora, ni kuvuga yuko ifise urukundo ku barundi ba muri Amerika no ku barundi bo mu gihugu catwibarutse. Ari naco gituma ari urunani rw'intamenwa, ari cyo gituma tugakora mu gihugu turimwo muri Amerika, twongera tugafasha no mu gihugu twaje tugira gute twaje tuva mu catwibarutse. No kuvuga yuko bivanye nuko twumvise ko hariho abarundi bagize ibibazo hariya zone ya Gatumba muri Bujumbura rirare. No kuvuga byaradukoze bimaze kudukora ko, no kuvuga abarundi bari hariya muri Amerika bahurukiye muri BDUSA irongorwa na Samuel Ndayiragije. Babonye ko nabo bagize ibibazo, bamaze kubona ko nabo bagize ibibazo, baciye biyumvira yuko bashobora kugira ico bavuze cyangwa ico bakoze bivanye nuko nabo twese turabarundi. Ni kuvuga mu minsi iri imbere turiko turategura ukuntu twashobora kubagarukirako vuba bidatevye, kugira abantu turabe uko nako twagira gute twoshobora kugira ico tubafashije. Mu minsi heruka muri zone Ngagara niho narindi twako turafasha abarundi bari bahuye n'ibyago by'amazi menshi. Ubu naho turafise impamba ingana hiyo nyene turayifise ngaha mu Burundi, bayiduhaye bene wacu baba hanze, kuko baravuze ati bene wabo bari Burundi bose rimwe ntiborara ubusa kandi bafise icyo bafungura hanze. Nuko tuzokoma dufashanya dukundana. Mu minsi ya vuba rero turagiye aho Gatumba nabo tubafashe cyane ivyo tuba dushoboye gukora. Turashimiye leta gose kandi n'igihe biheruka gufasha abazone Ngagara baradufashije, baraduhaye umutekano w'abapolisi, baraje baradufasha kubitanga ivyo bintu twari twaguze mu isoko. Imfashanyo baradufashije kwegeranya abanyagihugu no kubadushikiriza no kubumvisha neza icyatuzanye. Mugo ijambo bashikiriza bene wacu baba hanze nuko bandanya bakundana, bafashanya kandi bakamenya yuko igihugu cy'u Burundi kibakunda kandi gifite umutekano. Nibashaka kuza gutembera ku musabi wabo batinye, bazi bahakorere, bahadandarize, baharime, mu gihugu kiryoshye cyane cy'amata n'ubuki.